Singenda nari maze umwo mwanya yaciye nkubita ikofe amaze kunkubita ikofe numva nyene ndababaye cyane ndariya ndihanagura ndavuga ati ndimo mpamagara ababanyi ngo baze kuntabara barampimvye bararushe nawo kwama bumva induru baza guhanura basubira vyanka jewe rero ubu ngene gwanira urugamba nkubitwe nume nta muntu uza gutabaza hewe arankubita mu mwanya birakomera ndavuga ati rero ubu rero ndumva ko ndushira kanje mu kindi cumba ndaza muri saro chafati matera nza gusasha mu cyumba cy'abashitsi ngiye gusasa ndaryama niyugaranye acha abomora urugi asanga mu cyumba aravuga ngo none ngo aha ni ngo ahuryama ni wawe soka hanze ngo hare ngo wampunze je nibaza ati ni bya bindi nyine by'amajambo regacaca gufata indobo y'amazi amena kuri yamatera nuje wenda yiriko amenye kuri yamatera ndavuga ati njewe hasi ndi umuhaririza ari ukutwa nakubiswe byakwiye jewe rero ngire nje muri saro sasi impuzu basi ndabizo ko yozinkurako ndafata impuzu ziwanje niziwe nizumwana ndasasa hasi ndaryama kwera nyine numva ndushe nyene bishaka kuryama ningene nemwe ndariya ni ankubita subira ndavuga ati kansase muri saro wongera ntaza kunkurayo ubeza ngo yarashizo yaciye ava mu cumba ndumundi araza ngo ahantu haryamujya hanze ndumuresha dani ndobo yama arunda kuri za mpuzu ndavuga ati akanje karaheze sindi buryama handi hantu nta zindi muzi ufise nza gusasa hasi swate ndaryama ku isima canke ndyame ku ntebe umugabo amaze kungira ibintu nk'ibyo ijo umwana naciye ndamubwira ati jewe rero hakunda randa kubita ijoro ryose wasende kuma mahoro je ndasohotse hanze mandara mu gikoni hamwe umwana nzamutora buheye kwa je nanifise umwana atekereza atagorana maze kurara mu gikoni naciye soka hanze nja mu gikoni ico gihe cyane numva ababanyi basohotse cyane inyegeza kugiye ntanyumve kugira nyine haragize igihe jewe numva nyine n'ababanyi vraiment ndabonye maramara ukuntu twabana mu rupango ninyegeje ico gihe umugore yari umugenzi wanje vraiment ntiyamenye yuko ndi mu gikoni narabinyegeje hewe haragira umwanya numva imibu yankubise imbeho irankubita neza ndavuga ati aha kanje karaheze naciye nja kwidirisha ndadodora ati inyugururira basirinjire njyame muri saro je imibi iranyishe imbeho iranyishe aranka kunyumva hewe ndadodora nk'isaha yose aranka kunyugururira sinzi gena ukanyuma yiyumviye araza kunyugururira anyugururiye n'undi njarekeye aho induru yari induru ndanuma akakomeza nsoporotsa numye akagumaza kubita amakofe adoda mu mutwe asubira nyine ndihangana ijoro riraca jewe vraiment no kuri na nisaha nukuri vraiment sikuvuga ngo naramwase byatari oya ikintu cyo kuvuga ngo ndamubabariye gusubira mu rugo gwiyo twongere tukubane no cyo kintu nigishobora gukunda na nisaha nigishobora gukunda ko n'ibintu namaze kwishiramo ningingo nafashe dahinduka yego ukitaho urukundo mukunda ukibegera yuko Imana iriho ushobora kuyibaza eske Imana uyu muntu nuwanje koko ugahitamwo kuja kubaka utabajije Imana utasenze base ngo mfate n'imisi ngaho usenge ubaze Imana kugira urabe ko ibintu giyemwe bizogenda neza rero abakobwa bakino gihe basi ntibavyitaho cyane bitaho gusenga cyo nahanura abagenzi banje b'abakobwa nukuri gikuru cambere mushirimba Imana imbere yego apana kwihutira kubaka biragoye guys biragoye cyane ni ikintu cambere nukugereka ibuye kurindi. Hello guys, mameze neza so ni Linkarlen alu comme d'habitude Miss Marseille kwa menya msumeno maso inyana. So guys, uyu munsi habase umutumire tout d'abord banza kwanza ndabaramutse nenda bakumbuye ndabakunda cyane bizu ndakunda abafana banje ndakunda abakunzi banje ndakunda umuntu wese ankurikirana ya kuri uyu mwanya rero apana kuri uyu mwanya rero nkaba nabazaniye umutumire ni baby murabona ko ari umwana atagase atesa asa neza aberewe afise na ponziza muri sanyi. Merci. Umeze neza none? Meze neza ndashima. Ya, ndamutse abakunzi bari Linkarlen alu hama widodore tukomeza twandanye. Murakoze. Jewe nitwa Mbomba nje kubaramutsa abakunzi ba Linkarlen alu ndabaramukije aho muri hose. Hama je kubatanzi nitwa Ines Ndwaes. Yeah. Twongera dutacha ba Ines bose aho bari.
nabo ni benshi gose bayinezi ni benshi ni from benshi cyane yeah uyu munsi rero nkaba nshaka tuyage na Inezi dumwe murabona twese turi abantu nta muntu n'umwe kwinosi adahura na struggle adahura n'ikintu kimubabaza mu buzima sivyo nivyo kweli yeah kuri kota yawe premièrement sindakwinjira ariko mu buzima umbabarira oya ni bon nta kibazo ni ryari watanguye kubabara mu buzima bwawe surtout muri fiançailles novuga umbajije umwaka umbajije hari igihe wovuga ati je natanguye nkitangura gukundana canke nkundanye n'umuhungu agira kabiri narabuhuye n'ibibazo kuri we kwa sinzi okay na karorero boje natanguye sinovuga ko nababaye ndi muri fiançailles ariko natanguye kubabara ndi mu rugo ndubatse basi majama make wababaye gute abantu bubatse basi abadamu bubatse nibo babitahura nubu rubatse oya sinubatse ubu vraiment narigeze kubaka duhaye makuru ukuntu byagenze duma ukuntu ubu unye mutabana byagenze gute ni inkuru ndende vraiment wabivuga ni ntahe ndende cyane bisaba ko kuyumva kugira uyimare utora agatebe ukicara ahantu utavyo kurambikwa oya iduhe from iduhe kuko deja naje profitiram Intahe sa Intahe hajya kenshi abantu ntibakunda gushinga Intahe ariko vraiment mu gihe ugira uduha iyo Ntahe abantu benshi kandi barakunda n'Intahe nyinshi ko zirabigisha barakuraho ibintu byinshi tugire ku muriri byagenze gute ni bo ubundi je basi sinkunda guhisha ubuzima bwanje naciyemo kuko akenshi iyo ndimo ndabivuga canke iyo ndimo ndabishingira ndimo ndashinga Intahe ku mugenzi wanje canke nk'iyo ndimo bakobwa bagenzanje ndimo ndabivuga akenshi ntibintera isoni kubera abantu benshi usanga abakobwa bahisha ubuzima baciyemwo kugire abantu kana kandi babatwenge canke ngo ntibabavuge so je ntivyigira bintera isoni naho bamwishengero ringana gute ndashobora gushinga Intahe nkavyemanga kubera ikintu bintera isoni kuko iyo ndimo ndabivuga biranduhura muri jewe kandi bikongera bikigisha n'abandi bantu cyo kingira babaje ariko iyo Ntahe irababaje oya nibibaje vyatari gusa nyene ni ibintu abadamu canke abakobwa dukunda gucamo basi ni ibintu bigwiriye kwisi si bishasha abadamu benshi nkanje baba babizi ubundi jewe nubatse mfise 17 ndibuka ko no kugira ngire mariage byarangoye kugira banyandike etat civil byarangoye warakoze mariage bibi cyane urambara urushunyi cyane n'amafoto ushatse nzoze ndayakwereke hama bo narakundanye n'umuhungu twakundanye fise 15 umva nari umwana nyene uraza abakobwa abana ubadersa usanga bafise maze gukundana n'umuhungu mfise 15 turakundana vraiment arankunda nanje ndamukunda cyane cyane bimwe ntovuga mperezako hamwe naje ubwo nikunda sanga narumaze hama tumaze gukundana dukundanye twakundanye fise 15 niga 5e ndavyibuka niga 5e sinzi ingene muhira babimenye ko dukundana n'uwo muhungu kubera bivanye basi na kamere y'uwo muhungu muhira baca baramwanka bamwanse jewe kubera urwo rukundo namukunda basi novuga ko basi sinzi umuntu yavuze yuko urukundo ari n'impumyi canke bavuga gute bon iyo ukunda umuntu uri impumyi ni kuvuga ibyo bavuga byose ntubibona ubona umengo baramwe baramubishira no kuvyumva ntuvyumva bo mama maze kubimenya na papa ko dukundana n'uwo muhungu uwo muhungu yari umustar ubundi jewe ifise ingorane yo gukunda abastar yes hama umuhungu yari umustar yararirimba oya ntiyari umuririmvyi yari umu DJ n'ubu n'umu DJ
adija mu mamanza mu concert ni kuvuga ati maze gukundana mama akabimenya mama yarabona ko nkiri umwana muto aravuga ati mwana wanje ivyo bintu winjiyemwo bireke ndanka kumwumvira nguma nikundanira n'uwo muhungu ko naramukunda cyane akaguma ashwanira uko mvugiye ko n'uwo muhungu akabimenya nkashika nkubitwa rimwe akanka no kunkubita akababo mpanure nkanka kumwumvira ku bintu nk'ivyo urukundo ni rubi ayo urukundo n'ukuri ni rubi vraiment urukundo hagiye umuntu ari mu rukundo swate uzi umusengere kuko ntaba ariwe kuko na satani arava mu kuzimu akaza kugufasha hama umuhungu dukundanye muhira barabimenya barakomeza kumpanura ndanka umwaka wa mbere urahera dukundana fise seza niho papa wanje yagiye kubona yuko ivyo bintu bitabere ashavuga ati reka mpitemwo basi umwana wanje twaba ingozi ruguru tireka basi turabe nge twohungisha umwana wacu tumworiente ahandi hantu kwiga turabe basi ko uwo muhungu uyo muvamo wiga mu kangahe ico gihe niga 6e aho nari ngiye 7e tireka tumworiente turabe basi ko ivyo bintu basi vy'uwadersa byo banza bikamuvamwo nuwo mungu tumubaza tukaraba yuko basi yo muva mu kebuke papa niko guca afata ingingo afashe ingingo ambwira ati abwira mama ati mu oriente Bujumbura aje kwiga Bujumbura muri famille niko guca abanyorienta nza kwiga ino nabahanu mu Kibenga kwa bibi avyara papa niho niga mu Kibenga bo naramaze kiringo c'amezi 6 uwo muhungu vraiment narabemereye ko ngenda muhebe uwo muhungu nawe rero ntiyashaka kumpeba jewe ni kuvugana namwikuyemwo mu ikiringo c'amezi 6 gusa uwo muhungu rero uguru aho yarari vyaranse basi ko yihangana ashavuga ati jewe ngenda musanga iwe bamujanye acaraza yaciyaza amaze kuza asanga Bujumbura aho nyene mu Kibenga naba asanziyeyo nanje gwa rukundo nari nashatse kwikuramo carongera rurangarukamo turasubirana tumaze gusubirana turakundana haragira n'ikindi gihe bisaba ko nongera kuduga ruguru kwigayo urumva ko nongeye kuduga ndamusanze yari ama turagenda ruguru turakungiye ruguru turakundana dukomeza gukundana dukomeje gukundana nyene muhira ntibabikundura vyumva nawe kandi barongeye barabimenya bategereza kubimenya kuko twarabana basi yaba hafi yacu mama nyene biramugerageza ndabona ko bimugerageza cyane akama atuntuye kubera jewe akama agize uruhagarara kubera jewe ejo umwana wanje bazomwonona ejo umwana wanje azohura n'ikibazo iki uraza abakobwa duhura na vyishi dutewe n'abahungu mama nyene akama afise uruhagarara rw'ivyo kandi n'umuvyeyi ndamutahura vraiment ndamutahura cyane yarafise impamvu arimo arangwanira ko yavuga ati umwana wanje aracari muto reka arondere kazoza yige ibintu by'abahungu abanza bivemo gusa jewe nari impumyi sinabibona nabona umengo ngomba guhagarara ku kintu numva shaka mu mutima wanje sino sindabe imbere yanje eske hazogenda gute biganze kugenda uko turakundana tumaze gukundana haragize igihe rero dufata ingingo yo kubana iyo ni ego aho rufite imyaka ingahe nese imyaka 17 umva dukundanye imyaka 2 ngize imyaka 17 kugire basi have mu ngingo yo kubana byagenze uko ico gihe umva ko mama yantumye kuvoma amaze kuvoma ca ntuma ko wa muhungu ingo usange kugito turaganira tumaze kuganira turaganira nibagira gutahana y'amazi mama wanje nawe avuga ati none uyu mwana wanje kubera iki yatevye tivyagenze gute sinzi nyine muri quartier bamubwiye ati bugari ari kumwe na wa muhungu wanka mama ciramanuka amaze kumanuka ico yakoze yankubitiye imbere ya wa muhungu ankubitiye imbere ya wa muhungu ico nakoze gusa narirutse kuko sanda guhangana n'umuvyeyi nawe uravyumva narirutse maze kwiruka uwo muhungu nawe aguma ahagaze arabura yaje ne yapfa aravuga ati areka arabaye kubera abavyeyi banje bari bakaze cyane cyane umuhungu asanze yondi asanga nimwe ndarira nce ndamugira ijambo nti raba ingene ubigenza kuko abavyeyi banje ntibashobora kwemera ko nongera gusubira mu nzu mbo umuhungu rero niko yaciye avuga ati reka ndondere umushefu basi umutware turabe ingene basi byo yo kuyaranja ugasubira mu nzu niko guca kurondera chef de quartier araza hari 6 y'ijoro amaze kuza araza gusaba imbabazi ku muvyeyi wanje namubwiye ati mubabarire basi nadosubira nimba ari amategeko mpaye azoyagenderako
mubabarire yinjire hamwe bisigaye muzobiganira mu nyuma. Mama aranka aravuga ati ntibishoboka, jewe yamenze iminsi myinshi ko ashobora guheba uwo muhungu byaranse. Rero mu gihe atihanuye amuhebe burundu nashobora kwinjira mu nzu yanje. Ico gihe jewe rero ndumva ko vyandengeye cambwira mama nti mama je sishobora kumuheba, sishobora kumuheba naho wogira gute. Mama wanje acabwira ati okay udashobora kumuheba menye yuje. Namwishuye nti mama urase ko ninjira uzontorera, urazi uzontorera. Aho rero namubwiye atangiye kurara kuwo muhungu. Hama umuhungu naciye ngenda acambwira ati rero nturi burare mwibarabara ingo muhiri wanje yari yipangiye. Ndagenda ndara muhiriwe mbukeye mu gitondo niho abatware batuzindukiye ko mu gitondo badodoye batubwira ati ingo mwitabe abashefu. Ikora mama yari yatwitwariye, yari yitwariye uwo muhungu majambo make. None yansiko winjira wacurara nasha ndaraye kandi usumusheri. Nene yumva naguca ndaraye umusheri ategeza kunyita akambwira ati ngo voilà urari wanje nuri sindi bukure kurare mwibarabara irifo kuza ukarari wanje. Nanje nashangira gute cemera nkarara mwibarabara. Nasha ndariwe. Bukeye abatware baraje bamaze kuza jewe nditaba nitavye batubwira ati nimwitegure muze barabakeneye ku zone. Urumva mama yari yitwariye uwo muhungu kandi bivura ategerezwa kumwitwarira ko je na munyeshuri ko hari amategeko abihana en plus de ça wari mu mineur. Kandi hari amategeko abihana ko na directeur yari yabijemwo abigisha bose bari babijemwo bavuga ati aha dutegerezwa guhana uwo muhungu atesheje ishuri uwo mwana. Hama turagenda tuyitaba twibaza nyene tugiye mu Ntahe bisanzwe. Tugiye ikintu cyadutangaje ni ikintu tutiyumvira ko cuba. Mbona umuhungu amwijije mu gasho. Barugura agasho k'umuhungu arinjiye. Amaze kwinjira mbona barugurira ku mukobwa ashambira ngo njira cyo nakoze gusa narinjiye sinahengeshanije. Maze kwinjira baca barugara bugaye bacavuga ati murindire rero chef de zone abanza shike hama urubanza rwanyu rucibwe. Ico gihe chef de zone ntiyakoze twaririwe turarayo mu gasho. Murarayo? Turarayo hewe naraye ku mabuye sinzi ufa ndavyibagiye. Umusa sheri wanje bari bamuzaniye imatera yo kurara abi wabo. Ego. Gusa ico gihe acarambaza ati none wewe bakozaniye imatera urabona ko ubushobozi butandukanye ntushobora kumenya indani ntushobora kumubona indani carayeko. Arambwira ati bakuzaniye imatera nanje ko akunda mukunda navuga ati nkavuga ko nta batayinzaniye aca mpiyiwe. Nanje navuga ati sishaka arara ku mabuye reka mvuge ko bayinzaniye. Aca ndamugira ni je bayinzaniye nta n'igitenge cyo kwifuka nari mfise kubera iki muhira bose bari bamvuyeko si batoyi banje nta numwe mu mwanya yanyumva. Ibaze sha abantu banyumva bo mu mwanya barabagenzi banje kuko baratevye barazanisha kwifuka. Ndamubwira ati jewe bazaniye imatera kumbe ndi ku mabuye. Turararayo tumaze kurarayo bukeye saa 5 niho chef de zone yaza amaze kuza arababwiye ati nimuhamagare babana rero turagenda. Tumaze kugenda batwicarika ahantu abavyeyi b'umuhungu abavyeyi biwanje. Mbo chef de zone arabaza umuhungu ati none wewe wa muhungu uyu mwana wemeye gutesha ishuri neza urumva ko tumugohaye wo mutunga. Uwo muhungu bitewe n'urukundo yankunda mu ico gihe yavuze ati ahubwo mumumpaye mwa mukoze. Yambwiye ati mumumpaye mwa mukoze ingene ho nyene nkeneye no kumutwara vyonyene ndabishaka nyine urumva ko uri tayari kumutunga. Yababwiye nti je ndi tayari ndamushobora. Chef de zone arambaza nti none Ines wewe muno mwanya urumva ko ushobora kuba ku rugo. Ndababwira nti jewe cyane gose ndabishaka kandi mukanyemerera muzuba mukoze nuko nyene navuze. Hama mu mwanya baca barabaza mama bamajije mama wewe urabona umuvyeyi ibigumbagumba byo ku mwana bafise. Aravuga ati je umwana wanje ntaragira kubaka ni mu mureke asubire ku ishure ibintu nk'ibyo nyene yitakambira basi yazi urukundo umuvyeyi yabakunda umwana. Jewe ndaganza mama ntije nibishoboka je nshaka kubaka. Ndamuganza neza ati nshaka kubaka sishaka gusubira ku ishure. Chef de zone yambaza impamvu ati kubera iki none wanka gusubira ku ishure. Tije ndafise inda subi inkuru y'umwana isubira inyuma gatoyi. Turi mu gasho kubera hari umuntu yari yaje kutwibira ibanga atubwira yuko kubera ngo ari amategeko ahana umuhungu atesheje ishuri umukobwa yaciye atubwira ati Ines wewe
uze kwemanga ko ufise inda ntataye ufise kubera iki nutavyemanga umuhungu ntazigera ava mu gasho jewe ni kuvuga naciye nkurikiza aya mategeko bambwiye kugira umuhungu ave mu gasho naciye mbwira chef dezo nti jewe ndafise inda aho rero ntanikoroka nari mfise oya nta yarari gusa ko yari impamvu kugira ntamume mu gasho nibamufunge burundu ko ni isaha bari mu gasho ko nzi nyine amategeko abanira abanyeshuri ariho niko kuvyemeza ati je ndafise inda mama arahakana ati je umwana wanje ntandafise bazi umuvyeyi abazi umukobwa wiwe bihajamwo ndi musa n'umusi wavyo naherukira hose abayabibonye arambwira ati je umwana wanje ntandafise arimo arabesha tuje kumusuzumisha kwa muganga niko papa yaciye avuga ati jewe rero umwana wanje ko yahisemo kubaka ni mumureke kubera ko nta mpamvu tuguma tumuhatira ku bintu adashaka nitwa muhatira ku ishuri ejo azobisubiramo uno musi aratwemera asubire ku ishuri ejo azobisubiramo byiza rero ni mumureke yigire kubaka ko yumva abishoboye niko guca baduha amezi 2 yo kwitegura mariage tumaze umuhungu aragenda muhira vraiment abikunze mbona ko anyotewe vraiment kuntwara arategura mariage hageze turagira mariage hari samedi yarabimenye none ko ari kurabesha ko atanda wari ufise umuhungu igihe n'amatwa yigiye hamwe kugira ko yavuga ati jewe utavuze uko ndafungwa n'imyaka n'imyaka ndashobora gufungwa n'imyaka mike natazuba ari myinshi yego niko rero nca ndamubwira ati jewe ndemera mbeshe basi ko ufise inda uwo mugambi twawufunditse hamwe yarabitse hama niko guca duha amezi 2 turitegura turatumira abagenzi turatumira famille ari ndi Bujumbura vraiment yabereye ingozi nyene harageze n'igihe mama ari yakira abinezerererwa ategura urubanza nyene rw'iwanje mariage yabereye ingozi dote prédote oya byose byabereye musu mariage imaze kuba vraiment yari ryoshe cyane bya bintu by'umunezero nyene nari numva ngo nje mu yindi isi mu yindi isi nyene yuzuye umunezero yego mariage imaze kuba iraba vraiment biraryoha cyane mariage imaze kuba turaja kuryoherwa muri dîner turanezerwa vraiment turatashe gembe twatashe buki imwe byo kuvuga ngo abageni baraja mu gitanda ngo bagiye kuryama no twaci basi famille yacu dusohokana tuja muri dîner turaryoherwa tutabukeye bukeye rero niho baciye baza gutwikurura rero uwo munsi niho naciye ngira ikibazo cyo gusara baciye bandoga bakuroze gute mbo basi uwo musi wo kutwikurura naciye ngira ingorane nyene yazi abantu bafise amajeruzo bari benshi yego uwo muntu yandoze yari umuntu yavuga ijambo umugabo wanje umugabo wanje nyene kuda kuntu umuntu kuri mariage hari umuntu usanga avuga ijambo umuntu yagize mariage umuntu amuvuga ijambo niwe yandoze ashaka yandoze mu gitondo kubera mu gitondo je nari nkomeye ageze ku mugoroba bahejeje gutwikura age nyene bahejeje gutwikura urubanza ruheze age nyene abagenzi barimo bararyoherwa bitambira je none naciye ntangura kumva meneye ku mutwe ntangura kumva ngo waye mubiri wose ndavuga none mana kubera iki je nari numva nkomeye ariko umuntu mwanya numva mpindutse numva umunezero wose urakatitse numva bwa munezero nanishime byose biragiye kiwe ndabwira umugabo wanje t-shirt jewe rero numva ngwaye sinzi impamvu n'umwaya sinzi ibintu bimfasha arambwira ati genda anzuruke gato yangirana uburuhe nikanaragiye tumamagara marene ndamubwira nti wewe rero utegure ifungurwa z'umugabo wanje uzizane hano mu cumba nivyakunda ndamugaburira canke nibona ko ufise umwanya uze umugaburire niko gucanja mu cumba ngiye mu cumba bikomeza kwanka biranka neza numva umutwe umurangya cyo ndahamagara umugabo wanje ndamubwira ati jewe rero numva vyanse mperekeza kuvamsa aramperekeza biranka ndihagura biranka maze gushika mu cumba rya kabiri niho vyaciye bifata bintangura kuniga biraniga nyene basi byari ibintu biniga bimaze kuniga nkumva nyene ubwenge bwose buca buragenda bumaze kugenda iyi nkuru rengenda baya kabiri ni inkuru mbarirano y'abantu babibonye kubera ubwenge bumaze kugenda sinongeye kubura ibiringo birambako mu nyuma rero niho ngo naciye ntangura gusara kujya nyine umusazi asara kujya nyine asara yiruka mwibarabara naciye ntangura gusa ndikorera impuzu nikorera ibiki ntora ibintu byose nta ku bantu cyo bakoze gusa baciye banyambika izigumye bavuga ati hakarabaye nyine ndasara mu cumba abantu baragunya abantu bose barashoba dukabe ngo baragumya biranka neza nyene ndasara busare nuko maze gusara mu nyuma niho baciye bavuga ati ko tubona agomba gushaka kwiruka reka tumureke
turabiyo yiruka aja ko hari igihe umuntu akuroga bikagutera kwiruka ku muntu yakuroze baciye bavuga ati katumureke turabiyo yiruka aja haraho twofata umuntu yamuroze rero bamaze kundireka ngo namaze kwiruka niruka ku muntu yandoze kuri wa mugabo yandoga umva baca baramumenya bamaze kumumenya niho kuca bamufata baramuhanda baramubwiye ati bimukure kuko harabasi uwo muntu twari dusanze tuzi yuko ari umurozi mwikayitie hama kacaza kuvugira ijambo umugabo wawe mukavyemera muri nuwandoze mbere aheruka gupfa ndavyibuka ko yari gupfa ntandu irahera asha ambwiye baca baramufata bamaze kumufata baramubwiye ati urashobora kumurogora nta nivyo kuyahariza ko barasanzwe bamuzi mwikaritie kari umurozi yavuga ati anyaririza bamwe kimwe baranyica abantu baramuhana bikwiriye abapolisi baraza baramubwira ati mukure ko ivyo birozi umwana naco muramuziza ibintu nk'ivyo arabanza arihakana neza yuko atari we yandoze haheze akanya rero ibirozi bicamera nk'ibitururuye ca ndasubira muhira hari umuntu yari muransengera ngo impande ico gihe bacavuga ati ko tubona vyitururuye mwayino joro reka tubanze tumureke gusa kimwe tumusengere abanzi iri joro ribanze rice kubera hari amasaha yaho yo hagati mwijoro turabe ingene bizogenda bukeye turabe ko bizokomeza kumugumako niko rero umugabo wanje yaciye avuga ati okay mwe abasigaye nimwitaye kuruhubuka ahasigaye ndamuguma impande turabe ko byongera kumufata bizongera kumufata ndongera ndabahamagara mbo umugabo wanje niko yaciye aza yaraye igisirikare nta nivyo kuvuga ngo arimo arambara ipinjama yaraye yambaye nk'umuntu w'umugabo uko yavuga ati uwo mwanya n'umwanya ashobora guteruka kiruka bigasubira nanje kubera kuvuga ntibyakunda nshatse kuvuga mu mwanya byatururuye natora telefone nkandika message kubera ko ibyarandigura mu muhogo harageze n'igihe ijuri ragenda maze kumva ko bitururuye bukeye saa 10 niho vyongeye kugaruka niho rero muganje cyabona yuko byongeye kugangura ashirahamagara abantu amaze guhamagara abantu baca bavuga ati ubu rero umurozi tugiye kumufata tunamufunge makamuvuye umurozi baragiye baramufata bamukuye yagiye kurima baramuzana abakomiseri n'abapolisi baramuzana baramufunga amaze kumufunga baravuga ati we ntushobora kuva ngaha mugasho umwana utamuvuye ngo bimuveko niko rero guca bahamagara umuntu avuga hari databukwe umuhungu se wabo umugabo wanje baciye bamuhamagara baramubwira ati rero we nibuze umuganga ashaka kuvura no mwana muhamagare amahara yose aduca uyu munyine yamuroze niyo yariha baciye umuganga baciye bamuhamagara bamaze kumuhamagara uwo muganga yabaciye amahera menshi avuga ati atari 500,000 dushaka kumuvura ngakire yego hamacha abakomiseri n'abapolisi bacavuga ati we muvure amahera yose ari uyu murozi yamurozi nta mugera ashobora nta mugabo ashobora kuyariha nta muvyeyi wo mwana ashobora kuyariha n'uyu nyine yamurozi ayariha amaze kuyariha baramvura barakira baramvura ndakira nako maze gukira ntangura kwakira abashitsi ko yanyira mugeni yazo mugeni haguma yakira abashitsi yego maze kwakira abashitsi abantu barabona ko abafamily barabona ko nakize family irongera kuryoherwa nkabona nk'abashitsi mu rugo nkongira nk'abakira nyine nkabona basitora bakabona ko ubwenge bwongeye kugaruka abantu bararyoherwa vraiment baravuga ati umwana wacu aragarutse ubuntu ko abashi bari bagize ubwo bavuga ati umwanya biramuguma ko asare burundu gusa nyine abantu bararyohewe bamaze kubona ko nakize uwo muntu yamaze kumvura bikamvako maze kumvura ndakira vraiment ndabona ko nakize neza ntangura gusubira bushasha nyine ninjira mu buzima nabwo bwo kubaka bantu banje ubuzima bwo kubaka ni kugereka ibuye kuri yindi gute no kugereka ibuye kuri yindi kuko abakobwa benshi bihutira kubaka hari igihe babeza ngo umunyenga sino sumunyenga vraiment sumunyenga ko umenya neza yuko udafise kwihangana ubwo rwo ntuzorugumamo n'ubundi ivyana manavuze utegereza ko ufise kwihangana ko udafise kwihangana nta nimisi birova wubatse urugo ho uhuye ukagira nka chance mbi ukaja kubaka n'umuntu atari wisezerano ryawe yego yo mwana mama urahura n'ibibazo bimwe biteye ubwo rero mu rugo bisaba kwihangana urumva ko ninjiye mu buzima bwo kubaka ico gihe rero ca ndasama inda ya mbere maze gusama inda ya mbere gusa narimbanye nabi n'umugabo cane yarakunda kunkubita yagukubita n'ibintu waciyemwo nigira navyiyumvira ahubwo nibize ko bamurotse na wenyene basi hage gihe niyumvira none wewe basi urazi ubuzima twacanyemwo iyo murankubita nkuko uriyumvira basi yuko basi ari ibibazo twize gucanamwo basi ugashemwe n'akantu kimowe wewe rero ntigira navyumva haraho yataye yaburewe
akamara nk'imisi 2 sinzi yari agataha nkamubaza none sheri umaze imisi hehe umaze imisi mubiki habwo hakunyishura agatera kubita je ico gihe vraiment ico gihe ndene namaze gutimbuka inkoni basi ndene navuga ati jewe inkoni nashoze kimbwiye kuko narazimenyereye mu banje barazimenyereye akamara nk'imisi 2 simenye yari rimwe nkamufata n'abakobwa ati je bimeze gutya jewe rero mu buzima bwanje sikunda kuvuga ingorane ziwanje sinabasi make sinakunda kubwira ibibazo by'iwanje mama kubera urabona uko kuntu twabanye mama yaravyanse yarakomye induru uti mwana wanje bireke yavuze kenshi urumva niyumviriye kuza kubibwira mama nca niyumvira ingene basi yampanuye nca niyumvira ingene yari yarambujije kubigira kuja kubaka ingene yari yarampanuye incuro nyinshi nca niyumvira none mana je kumubwira ibibazo ndimwo na bya bindi ntamwumvira aca bifata gute naca mitama kuvyigumizamwo gusa nacangira nk'umugenzi amba hafi nkaza ndamubwira ibibazo byanje kugira nduhuke basi mama wewe wese nigenda mubwira ikintu na kimwe uwo yabazi yuko ari amahoro mbayeho neza ebana kone yaba hafi yaho naba nategeza kugenda kandi iminsi yose yabana ndatwenga naho naba naraye nkubiswe mu gitondo je nazinduka ndatwenga kubera je nari umuntu yiha amahoro nimba narayendarira mu gitondo nazinduka ndatwenga nta muntu yari gushaka kuncisha mu ijisho nuko umugabo tubana nabi ifise inda ya mbere nakunda kuja mu bitaro kwera inda ya mbere naze ndayivyara ndi mu bitaro basi inda yanje yameze 8 yavuye mu mezi 8 amezi 8 yose nayamaze ndi mu bitaro ni kuvuga basi narayigwaranye kenshi rimwe bancuye naramara nk'umunsi umwe muhira nkaca subirayo mbo maze hari ukuntu rero bakunda kuncura rimwe ngiye kuruhuka muhira nataha umva akibagira ko mvuye mu bitaro kandi akibagira ko ngwaye agacarengera ko agakubita canke nizo nkoni zari zarakumugaje uyaye ari ukuntu basi abamama basi bamaze kuvyara baravyumva hari ukuntu ushaka gutwara indeka kumerera nabi sikuvuga ngo ukuntu nakunda gukubitwa hoho ivyo nari narabimenyereye sivyo hama umugabo tubana nabi guco ngiza ka canke nkagira gakosa gatoyi nimba mu gitanda bitagenze neza ubwo nyine akaba nkubise nimba masi nsitayela ku isahani vyonyine ubwo nyine nkaba ndi inkoni avuga ati none mana jewe mbaye nk'umusirikare nibiki nimba ndamufatanye nk'umukobwa kwera basi yarafise ingorane yo gushurashura nimba ndamubwira ibi bintu ugira sibyo ibi bintu urakwiye kubireka urabona ko wubatse warinje mu buzima bwo kubaka menya yuko uri umuntu w'umugabo ufise urugo ibi bintu ukabanza ukabireka vraiment ukamenya yuko ufise mudamu kandi wimirije no kuronka umwana ukabireka ko yirimo urabigira umenya ko bigira ingaruka kuri jewe no ku mwana ufise munda akanga kuvyumva nimba ndamuhanura ahubwo je nkagira ko akagira kankubita uravyumva hageze igihe rene yakira ndamubwira ati je vraiment ibintu vy'ubumara yanda biguhebeye kimwe gusa gabanya kunkubita nimba ariko sankoze ndafise abavyeyi igira abavyeyi babwire ati umwana wanyu afise amakosa ya naya ngoshobora kumumpanurira wowe rero ntigira vyiyumvira ahubwo gusa yakoresha amakofe n'inkoni nuko mungu dukomeza kubana nabi tubanye nabi inda ya mbere nenda ifitiye amagara mabi ndamuvyara umwana arapfa amaze gupfa niko mama na papa mama n'abandi bantu muri famille baciye bambwiye ati wowe reka Imana ikurokoye inda ya mbere basi mama ico gihe harahageze igihe umwanya ndamugira ibintu vyanje ngene mbayeho arambwiye ati nubundi ko mu rugo utabayeho neza wamurashwana n'umugabo wawe akamara gukubita akamara gira iki akamara guca inyuma buri munsi wewe ingo usubire kwishure urabona ko ukiri muto imyaka yawe ntayiraja asubira kwishure ndabemerera ico gihe narabemereye kandi vraiment numva ko ndi sûr gusubira kwishure ntavyemeye ariko mu nyuma none nace nemviye ati gamana je n'umugabo wanje wisezerano kweri twasezeranye imbere y'abantu genda kwishure eske yo ifata gute yo baba baracengera gute jewe candirengagiza ca kiba nkorera cyo kwamarankubita cyo kwamaranci inyuma ndavyirengagiza ndavyanga je sizosa kwishure ntegeza kuguma ku mugabo wanje muje ku mugabo wanje ico gihe abaganga baciye basaba abavyeyi biwanje uwo mwana mubanze mu mutware muhiri wanyu muhira ko abavyeyi wanje umva acambwe ati abaganga baciye bavuga ati ntasubire ku mugabo muno mwanya mu mubanze mu mujane mwiga abavyeyi mubanze mu mwiteho kubana narabaye nabi narasinzikaye mubanze mu mwiteho hama mu mwitayeho amaze kugira umubiri asubire ku mugabo
ico gihe mama yaciye ntwaye namaze amezi muhira nduhutse ntore naciye mvuga ati ndakumbuye umugabo ndasubiye ku mugabo narasubiyeyo umugabo wawe sha naramukunda cyane vraiment nta kindi kintu kwisi nakunda nk'umugabo wanje maze gusubirayo subiyeyo nibaza ngo bigiye kuba neza nibaza ati yangorane yo kunkubitangira yarayihebye kumbe ko sanga byagwiriye sanga byagwiriye ubuhore byigwijemo na kabiri asha turabana tumaze kubana subiyeyo tumaze kubana tubana nabi akamara nkubita arasubira ndatwara inda ya kabiri maze inda ya kabiri nayitwanya amagara meza umwana ndamuvyara maze kumuvyara umunsi nja kuvyara bo hasigaye indwi zibiri kugire mvyare indwi zibiri kugire mvyare ico gihe ndibuka vraiment namufatanye umukobwa urumva ndikunda ndamufatanye umukobwa urumva kumufata mu maso mu yandi ni ikintu cyambere kibabaza kubona umugabo bari kumwe apana bari kumwe ayo maranci inyuma nyine nawe uravyumva ico gihe vraiment ndamufata ndumva neza ko nosara pe so nakoze gusa naciye mbwira mama ico gihe ndavuga ati ndavyigumiza muri kanegera umuvyeyi ndabe basi ko yondemesha ndamubwira ati mama je bigenze kunuko umugabo wanje ndamufashana naha ayimwaragira ibi nibi jewe mama kwihangana biranse raba umfashe basi jewe unshobora kumba hafi jewe ndumva neza ko nugusarangira insari ico gihe mama umuvyeyi yarambaye hafi arambwira ati ihangana urabona ko asigaye ndwizi ke yagira uvyara reka mwana wa mama wanze wihangana ivyo vyikuremwo urabe ko basi wovyara amahoro maze kuvyara hageze ko mvyara nacenja kuvyara maze kuvyara mu ndwi ya mbere ndi mu kiriri imana yarampaye nibaruka amahoro umwana w'umukobwa nubariho ni inkumi ico gihe naribarutse amahoro maze kwibaruka amahoro ntashe ndi mu kiriri byakosa n'ubundi nyene acarongera arisubiramwo haca haza umuntu ambwiye ati Ines genda urabe umugabo wawe ari kumwe n'umuntu aha nako kazi ahakorera jewe nibaza ati ngo arambesha ati ngira ntiyovyubakwa ndi mu kiriri maze umuvyeyi yaramye ndavuga ati je ngira umurambesha ibintu ntibibaho naciye mvyuka ndambara maze kwambara ngiye ahantu ambwiye aho hantu ku kazi yakorera sanga vraiment bari kumwe n'uwo mukobwa ahantu nyene hikinze hewe ndamusanga ndamubwira ati none wewe watewe n'amadayimona yahe vraiment uraza nkusinze ndi mu kiriri kandi urazi kibi aramakosa bishaka kugira ingaruka ku muvyeyi basi bagushaka kwihangana nkava mu kiriri basi ukabigira mu nyuma hakumva impanuro akarengera kankubita aho nyene muri abo oya yaranyubahirije yahengiriye asitse muhira arakubita ndamubwira ati ariko nubwo nkubita nayo ndaguhanura n'amakosa maze ndakomeza kuvyihanganira mu nyuma niho aciye ansaba imbabazi ndamubabarira dukomeza kubana hama kugire fate ingingo yo kuvana n'umugabo burundu haragize igihe numva nyine umutima urushe numva ko kwihangana byanse ndavuga ati mana ongere fate ingingo ntigeze mfata jewe ngire fate ingingo yo gufata yo kuvana n'uno mugabo ko ndabona ha bintu bigeze ndabona neza ko n'amasengesho atokora warurushe vraiment narindushe cyane nihanganiye vyishi nihanganiye gukubitwa nihanganiye gucibwa inyuma nihanganiye nyine amafuti atandukanye abagabo bakorera abagore hama kugiye fata ingingo yo kuvana nawe kukanyuma nyene numva narushe ico gihe yaratashe mwijoro atayaburewe atashe yaburewe ndavyibuka neza hari saa 9 y'ijoro araza arambwiye ngo vyuko ngaburire ndamubwira ati ibyo kurya biri ku meza genda wigaburire ico gihe rena natashe ndanarushe nane numva ngo sishaka no kuvyuka bivanye nyene n'akazi nakora hama ndamubwira nti uwo mfasha akaja kuvyiyarurira ku meza mu isorori nabishizeyo kubera jewe numva ndushe uwo ushaka kundeka nkaryama arankangu yaye ngo vyuka ngaburire uraziye abagabo barategeka kandi nusubizayo nusubizamwo from ico gihe ndavuga ati reka mvyuke ndakugaburira ndavyuka ico gihe vraiment twe twirwanye neza nta mishwana yari ihari ndavyuka ndamugaburira ico gihe yatashe yaborewe ashakora yaborewe kwere abayi shetani nukuri haga inzoga nimbi vraiment niyo mpamvu jewe niyo intambara zitangurira haga inzoga nimbi nukuri asha ndavyuka ndamugaburira ndamubwira ati ngo yivyo rero ngufungure aje kuraba asangana indya ziriwe arambaza ngo kingu ushaka kumpinga ziriwe ndamusigurira jewe nari nabuze ratio nabonye umengo nashashusha ivyo vyiriwe
twariye n'umwana ndagusigira kandi ni sawa Imana izoduhezagira ejo turonka andi mahera hama dusume duteke tikoko jewe no munsi nta mahera nari mfise nawe ntayo yari yaguhaye nawe yari yampaye kandi hari ukuntu yakunda kunjya umutima ndamwatserasiyo akayima nabi na nabi canke akayinyima canke akayimpana amajambo ico gihe rero nari yakiriye naravuze ati Mana jewe ninabona na rasiyo nzosubira kumusaba ninabona ndayibuze mu mahera yiwanje canke nagiye kurondera nkabura nzihangana nimba bizoba bihari vyiriwe nzobiryuko atabihari naho ico gihe nzihangana ico gihe narakora nandandazanye n'utuntu ku ruhande nkaronka amahera ico gihe ndamugaburira amaze kumugaburira arambwira ngo je sishobora kubirya ngo sishobora kurya indya ziriwe nyine ndabona kari kakigenze ko kugira induru itangura ndamubwira ati birye wihangane ejo nzoronka amahera nzosuma ibindi ngo je nushobora kugaburira indya ziriwe tere no kuzi watamahera wari wampaye kandi nanje kaba tamahera nari mfise sinase guteka kwa ndabishaka nuko nayabuze ihangane ubifungure ejo nzosuma ibindi aranka ngo je nushobora kanakagayo ngo ntibishoboka ndavuga ati nane ushobora kwihangana ngo ya jewe rero maze kubona ko bigiye gukara hejuru agira nkubite cyo nakoze naciye niruka mu cumba ndiyugarana ndavuga ati aha rero kwa ndamuzi nkina ameze aha nkamuguma impande n'amakofe ndayarya rega nibajije ngo ndamuhunze kumbe naho ngiye ashasanga mu cumba asanze mu cumba ambwira ngo rero urampunze ngo yawe ushaka kumpunga wari gusohoka hanze nturare mwinonzo apo ndamubwira ati none ibi bigiye bibinduru kandi nagusigura impamvu ngo oyaye ngo jewe urangaya cyane ibintu nk'ibyo tuje sindakugaya tarako umuntu agusigura impamvu bari kuvyumva ngo yaye ngo ibintu bishoboka ngo nagasuzuguro ngo uno musi nturamwe inonzu ndamubwira ati none kweki ntayiraramo ikosa nakoze nibi cyo kugaburira indya ziriwe nakubwiye ko naboze rasyo ngo yaye ngo jewe bishoboka ngo uno musi nasinye nturamwe inonzu tabo tinivyiza tuje simva mwinonzu rero mbo maze kumva ko bigebje hejuru cyo nakoze yaciye numa cyo nanga guterana amajambo nawe kwera yari umuntu ugumye uterana amajambo nawe wasanga nyine induru zagiye hejuru maze kunuma ibintu ntivyarekeye aho induru yagumye azibandanya akomeza kuntera induru ndamubwira nti jewe rero basi ngenda nari maze umwe mwanya yaciye nkubita ikofe amaze kunkubita ikofe numva nyine ndababaye cyane ndarira ndihanagura ndavuga ati ndimo sindimuhamagara ababanyi ngo baze kuntabara barampimbye bararushe nawo kwama bumva induru baza guhanura basubira vyanka jewe rero ubu ngiye negwanira urugamba nume nkubitwe nume nta muntu uza gutabaza hewe arankubita mu mwanya birakumira ndavuga ati rero ubu rero ndumva ko ndushira kanje mu kindi cumba ndaza muri saro cafata matera nza gusasha mu cumba c'abashitsi ngiye gusasa ndaryama niyugaranye acha arabomoye urugi asanga mu cumba aravuga ngo none ngo aha ni ngo ahuryama ni wawe soka hanze ngo hare ngo wampunze je nibaza ati ni bya bindi nyine by'amajambo reka caca gufata indobo y'amazi amena kuri yamatera nje wenda yiriko amenye kuri yamatera ndavuga ati njewe hasi ndi umuhaririza ari ukubitwa nakubiswe byakwiye jewe rero ngire nje muri saro sasi impuzu basi ndabizo ko yozinkurako ndafata impuzu ziwanje niziwe nizumwana ndasasa hasi ndaryama kwera nyine numva ndushe nyine bishaka kuryama ningene nemwe ndariya ni ankubita asubira ndavuga ati kansase muri saro wongera ntaza kunkurayo ubeza ngo yarashizwe yaciye ava mu cumba ndumundi araza ngo ahantu haryama ujya mahanze ndumundi cyazana indobo y'amazi arunda kuri za mpuzu ndavuga ati kanje karaheze sindi buryama handi hantu nta zindi mpuzu mfise nza gusasa hasi swate ndaryama ku isima canke ndyame ku ntebe umugabo amaze kungira ibintu nk'ibyo umwana naciye ndamubwira ati jewe rero akunda ndakubita ijoro ryose wasende kuma mahoro je ndasohotse hanze ndara mu gikoni hamwe umwana nzamutora buheye kwaje nari mfise umwana atekereza atagorana maze kurara mu gikoni naciye soka hanze nja mu gikoni ico gihe cyane numva ababanyi basohotse cyane inyegeza kugiye ntanyumve kwa nyine haragize igihe jewe numva nyine n'ababanyi vraiment ndabonye maramara ukuntu twabana mu rupango ninyegeje ico gihe umugore yari umugenzi wanje vraiment ntiyamenye yuko ndi mu gikoni narabinyegeje hewe haragira umwanya numva imibu yankubise imbeho irankubita neza ndavuga ati aha kanje karaheze naciye nja kwidirisha ndadodora ati inyugururira basirinjire njyame muri saro je imibi iranyishe imbeho iranyishe aranka kunyumva hewe ndadodora nk'isaha yose aranka kunyugururira sinzi gena ukanyuma yiyumviye araza kunyugururira anyugururiye n'ubundi njarekeye aho induru yari induru
ndanuma akakomeza nsoporotsa numye akagumaza akubita amakofe adoda mu mutwe asubira nyine ndihangana ijoro riraca rimaze guca jewe naciye nzinduka nkuko bisanzwe nigera ku kazi kiwanje ngenda kurondera ntura umwana ndishira mu mugongo nyine abona umengo nta shavu mfise kubera jewe ukuntu nari nimbeye nari umuntu nkunda gutwenga nari umuntu basi nari umuntu nakunda kwerekana ibibazo by'iwanje kuko jewe na mama wanje twaramana misi yose ntiyamenye ati je umwana wanje afise ikibazo iki ntiyamenye ati naraye nkubiswe ntiyamenye ati naraye umwana wanje yatariye je sirakunda kuvuga ingorane ziwanje ndazibwira abavyeyi banje kuko nabo baba bahangakishijwe n'ibindi sinaco nza gutamwe ingorane ziwanje ndababwira ngo mama ngo mbaye uku nje ko ndamutera stress nibutse n'ingene yamaruye nkanga hajya kumvira mu muvyeyi uri umukobwa birakenewe kuko nta musi n'umwe umuvyeyi azagira guhanura ikintu kibi kuko azobabona imbere yawe ngene azoba hameze hajya umuvyeyi n'Imana ya kabiri ego maze kumbukeye nditegura uko bisanzwe nibaza ati nyene ibintu vy'induru vyaheze ndagenda ndarondera maze kurondera mwijoro natashe nibaza ati nyene induru vyaheze ndibaza ati ngira ryasha buryo ryo kumenya ziwe ngira ryaheze yora nirengagije nyene yarankubise ndataha ndateka namutegurira ivyo afunguwe ico gihe Imana ari hameze agenda aronka amararasyo ko jewe haragize igihe kinini aje atarasyo yiwe ndamusaba je nironderera ubwanje ko je nari umuntu akunda kurondera kandi nari umuntu ufise umuhezagira mu bintu ndondera ico gihe ndataha nirengagiza imishwano nirengagiza nyene yarankubise ndateguye indya ndamushira ku meza uwo mwanya ico gihe mbere uwo munsi yatashe karatahora atakari kubera iki azanye no kunkubitwa gusa ico gihe basho umunsi yaremeye ataha kara avuga ati ubu ngiye gushwana n'umugore araza aje kimutaha umva hore ntiyari yabore yugara kare ku kazi ubu renda atashe gushwana n'umugore ega je mbona aratashe nibaza ngo namahoro atashe aramumagara muri sara ngo ngwa hano nanje nditaba ndayemetse umwana arambwira ngo ubu rero ngo natumye ngo data wacu aje kubwira ngo nyuko naso ngo kungaya ngo ntumesurira nibuka ingene na madamu mesurira misi yose nibuka ingene atakintu ciwe gishobora kunshafurana none ivyo bintu byose wavyose uza gutuma data so wanyu ngo sindakumesurira ndakugaye uzi n'ingene ndabikora wa undi yari yarakuroze none oyaye uwo numwe yantabariza umuntu amvura okay data unkwe basi ivyo nyene wavyose nyene wabimugiye jewe ibintu ubwanje ntuwawutse kubwira mama na papa ingene mbaye wewe urubahutse ukaja kubibabwira jewe narase kubibabwira toki tirimba wamutumye ko washanka wagiye kubibabwira watumye umuntu aza kubibabwira nagenda bibabwira niba mpamagara abavyeyi banje nzobabwira ahubwo rero unteye n'impamvu yo kubivuga agura amaye umuco mwiza ko naratinye kubibwira abavyeyi banje ngene mbayeho ngo nuko bimeze ashafata mwizosi kofe cyambe manari yumva rero aho metse umwana ndamubwira ati jemetse umwana uribuka ko ufise umwana mu mugongo basereka njana umwana unkwita ata mwana afise ivyo by'umwana nibiki aca nasonoza ngwira umwana aca ndiyaranje uburyo bwose ntamugwira kubera azi umuvyeyi nayiyaranje uburyo bwose ntagwira umwana kuko iyo nza kwijajara nari kugwira umwana kandi yari kugira ikibazo jewe ndavuga ati ahare byanje ahare karabaye nakoze naciye mfata inkono ndayikora kuzi kitaranaje ndavuga ati karabaye n'ubundi nduru zirongereza isekere yibagira ashaka mu rupangu atararyama yibagira yuko hanze hari abana babagenzi banje yibagira ko muri sare hari abantu baringo bararorera televiziyo muri sare wanje yibagira ko abantu bashobora kuvyumva ibaze jewe ndasohoka abantu bamwarora televiziyo muri sare wanje babona nsohotse niruka njana umwana nabo baratangaza barasohoka baraba abana bagenzi banje nyine bakunda kuza kurorera abana bakunda televiziyo barasohoka hanze njanye umwana ndabwiye nyamukobwa yitwa DJ ati ngubeniza umwana ati ndasubira mu nzu usanga ntegera imbere y'umuryango ubu rero ngo uvuye guhugisha umwana ubwire rero ndagukubite neza ati ngo nkwereke ashafata mwizosi no mu nzu narariye amakofe guys narariye ikintu cyusi inkoni none kuri ko subiyeyo kandi uzi neza kugiye gukubitwa jewe basi je nari umuntu ndanka kwahukana naranga ikintu cyitwa kwahukana je naho nari ngiye ku rubanza narigeze kubwira bibi wanje avyara papa ngejamwe namubwiye ntibibi ndagiye kubaka ndacari muto ndi mugabo iwacu namubwiye ijambo limite iwacu ntitwahukana jewe nzotimbirako nimba bizoba bigoye nzihangana kuko naragageje kwihangana vraiment
arambwira ati genda rero Imana izi kuja imbere iryo jambo uvuze uzurishimikireko jewe rero nako naranka kwahukana mu buzima ikintu citwa kwahukana ndarumva umengo ni ikintu c'igisebo nyine numva umengo ndabikoza ahubwo nta naho noronka noca asha ico gihe umugabo amaze kunkwegera mu nzu bugira akabenjanye umwana ambwira ati bore kumujanye ngenda gukubite neza hewe arankubita ndanoga neza niho nanje naciye numva numva ishavu riraduze ntangura gushora nawe ntangura kumutuka maze kumutuka bazinyene uzazi ishavu riduze usanga wavuze nabi wi control ubwo nyine asohoka hanze na imbere y'umuryango hanze hari imbabura zitatu zaba banyine yiwanje rimwe aca aransunuza ngo muri amazi amazi ashushe basi Imana yarankingiye sinayaguye mwe naguye hagati abana baba mu rupangu umukobwa umwe niwaciye ansama amera nk'utagwa mwayo mazi amaze kunsunuza nyene ndumva ndababaye umwana umwe niwacegera kuntabariza umubanye ko yari gukaza aravuga ati ingo nyaruka Inesi baramwishe umutabari ibaza aho abantu barinda baje gutabariza vraiment kandi akagukubita hagati y'abana ko sukuba umugore vraiment ari ukuntu abagabo basibijajara ntibamenye ko bagore natwe dufise agaciro yaragusuzugura ego nukuri basi yotuma agatuma bigira abona basi katana abantu bahari bakubona ariko wowe akagusuguza no hagati mu bana mu babanyi nabone ati hari abantu barangwa baramubona ico gihe ndumva mbabaye vraiment ndumva mbabaye kandi cyane ndavuga ati jewe ahagwanje raheze mu banyi niho yaciye aza amaze aje yiruka ava ku kazi aramuhoyahoya amaze kumuhoyahoya ntiyavyumva aravangwa n'ubundi ngo atavuye mw'ino nzu induru gumari induru ngo kwera ngo arangaya umva yagwa muri iryo jambo ngo arangaya jewe ndamugaje simbona ngenda kugaya sinzi impamvu ngo mukomeza kumboreza igufa yego ico gihe niho rero umubanye cyangwa mugiye ati basi ihangane ureke kumukubita ejo muzobijamwe ari bwaca mubijemwe utumubwira abavyeyi biwe impamvu mukomeza gushwana mubivuge basa abavyeyi babumvirize babahanura umugabo ntiyahashe n'ubundi umubanye agiye nasigaye muri zuguru sigaye muri zuguru ndagenda mu cumba nibaza ngo vyaheze ngiye mu cumba ndasinzira nyine ndimo ndifyonda aho mbabara aho yankubise n'ubundi acaraza arambwira ngo nundi nguruza nkagiye uko vyaheze nguzi ko vyaheze ngo werindira aho bukera ngo uzobibona bukeye naciye nzinduka nja ku kazi ngiye ku kazi n'ubundi ngarutse nibaza ngo vyaheze umva ko nihanganye uko naraye nkubise nibaza ngo vyaheze aho sanga ntegereye muhya n'ubundi ti none wewe ntutwoswa gusaba imbabazi ibintu bigahera ngo bihera vyahere biherahe abavyeyi batarabizamo basi batumeko mama niko mama yaciye abimenya amaze kubimenya amaze kubimenya acaramumagara arambwira ati none Inesi ibi bintu byose byakubako ntumbwire ntuvuge ndamubwira ati mama jewe impamvu ntabivuga nuko basi nibutse impanuro mpanura kera nkanka kumviriza nkaca mbona n'ingwana nimwe ndahura nazo mu runo rugo cavuga ati zini za mpanuro z'umuvyeyi nanka kumva rero kandi avyigumizemwo sindabivuga ko ndabona nawe umengo woca intwenga arambwira ati yayi uko biri kose uri umwana wanje nimba vyarashitse nkaguhanura ukanka wari kuza ukambwira ati je mfise ibibazo ibi nta kuntu wari gukubitwa mu rugo ukamura uracibwa inyuma agukubita uko ashatse ukacuca ngaho ukanumugahora jewe reka mpamagare abantu tuze mu rugo iwawe tumwihanize ntazasubire ibi baraje ahamagara abiwacu nabi babona umugabo wanje baraza jewe ndababwira nti jewe ibintu bimbabaje umugabo yarankubita umugabo yamaranci inyuma nkavyihanganira jewe navuga ko atari rasiyo ndamugoza sinzi impamvu akomeza kumboriza igufa umugabo hajira ngaho akavuga ngo je ngo umukobwa wanyarangaya ibintu nk'ivyo bakamubaza ati we vuga ikintu nyamukuru basi umuziza cotuma basi wambara mukubita misi yose arakibura ico gihe mwana wanje yanagwaye ndavuga ati jewe aha rero ibintu byo kwihangana bilance sishobora kuguma mwa runo rugo kubera iki ndabona mwa runo rugo nkazorugumamwe ejo muzontana no muvyimba kuko uwo mugabo yari umuntu w'ishavu yari umuntu w'inziga idacika yari umuntu yishizemo ikintu niba yishizemo kunkubita kwari uko nivyigira bisubira inyuma ico gihe
ndavuga ati jewe ubu rero ndabivugiye imbere y'abavyeyi ati jewe ndarushe nkeneye kuva mwa runo rugo. Mama arambwiye ati basi ihangane umaze umugerageze ijya nyuma. Jewe namwihanganiye kenshi mama, namwihanganiye kenshi ntibishoboka ko nshobora kwemera yuko akomeza kumbariza igufa kandi ndacari muto nshobora kuja imbere nkaronka ubundi buzima. Kuko shambwira mama ati jewe nafashe ingingo yo kugenda. Mama shambwira nti rero ko wafashe ingingo yo kugenda nkaba nimo ndaguhanura ukanka gusubira mu rugo. Jewe ndakore kugira ico ushaka. Ko nubundi rero arabinyegeje kore ico ushaka nta kundi. Ndamubwira ati jewe rero umwana nzomugusigira wase ko ndamugusigira nzomujana kubera uru rugo ni nkukuzimu mbayemwo surugo nukuzimu mbayemwo. Niko rero guca mfata ingingo yo kuva mu rugo, fasha ingingo yo kuva mu rugo. Ndababwira ati jenze nduka ngenda hewe umunsi wanyuma mva mu rugo umugabo wanje yamanje kusaba imbabazi, arasaba imbabazi. Ico gihe abavyeyi bavuye mu rugo arambwira ngo dusubire basi ngo dusabane imbabazi bihere. Ndamubwira ati cyo kibazo mbabarira aho nagucumuyeko ibintu nk'ivyo. Arambwira ngo nanje mbabarira ibintu nk'ivyo. Yibaza ngo namubabariye kumbe nanje nifitiye ingingo wamaze gufata. Namaze gufata kwari kugira basi ndonke ingene ukuntu ngenda n'ingene negera ngo ituntu twanje. Ndamubwira ati jewe rero aha ndakubabariye vraiment wumva amahoro dusangure bishasha. Kumbi wanje rero umutima wamaze wakomantaye hamwe numva neza ko urwo rugo nongeye no kururaramwo rimwe vyonyene. Numva ko noca ndanagwana no mu mutwe. Niko guca ngenda ahantu nkamuraba nkamwitegereza nkibuka urukundo twakundanye nkibuka ibyo twacanyemwo nkibuka vraiment ingene nemeye nkamukubitirwa nemeye nkamwihanganira ibintu byose yankoreye nkemera nkamwitegereza basi yararyamye ndimo ndategera ibyanje nkamwitegereza vraiment nkumva neza ko ikigumbagumba kigisho no kumusiga vyonyene nari numva basi binaniye naramuraba nkibuka urukundo namukunda nkibuka ingene twabasi naho twabananye nabi nabona ibyo twacanyemwo nkibuka na mwana dufitaniye nkavuga ati mana je umugabo nyine ngiye kumusiga byukuri. Ndavuga ati kanyine nkomeze kwihangana. Sinavuze icyo naguze gusana nabana hagaze hejuru yiwe ari kumusezera. Ndamwitegereza vraiment ndibuka urukundo namukunda basi nanisanda vyiyumviriye nimviye basi nyene namukunda nca nibuka ibintu yarimwe arangirira mu ico gihe nanumva neza vraiment benyankiye kumusiga nubwo ati mana je naho ndamusize narumva umengo nyene basi ni ikintu kingoye mu buzima ko navuga atangira mu ngishi gufa ryanje ejo sinze ntibaze abantu hende mu vyimba ariko kimwe gusa naramukunda kandi cyane nukuri naho ari avyumve vraiment naramukunda. Sinumva basi agina manimve ati je nukuri ndumva neza kata atangundi muntu nzonka nakunda nkuko namukunda. My god. Cyo gihe ndafata ndamugira mama je umwana wanje ngiye kumusiga ndamubwira ati ngiye kumugusigira uzumufate neza. Nta na kimwe ihangana. Bati mama umwana wanje ngiye kumusiga numufate neza ngiye kumuronderera ubuzima uzundabira umwana wanje neza tubongiye gutanga ubuzima bushasha. Cyo gihe rero mama ndamuhaye ibyi wanje nakuye natekeye nkwe ku mugabo impuzu ziwanje n'ibindi vyangombwa ndabimuha ndamubwira ati je narose akazi ndagiye kuronderera umwana wanje. We kimwe gusa uze witaye ku mwana wanje umwiteho bikwiriye bishoboka ibisigaye jenzi yanje ndamuronderere ntasha muzomburana. Niba uca afata ingingo ndaza kurondera ubuzima vraiment nukuri ubu mbayeho neza ndafise amahoro akwiye n'urukundo namukunda naragerageje kugwikuramwo vraiment ubwo aramvuyemo nukuri kuko navuga ati jewe simpagarare kukunda namukunda ahubwo reka ndabe basi nyene twari tubanye ndabe kubasi koko nawe yankunda kumbe ngerageje kubiraba nabona ngo ndamukunda ariko wewe nta rukundo yaramfitiye. Navuga ati jewe urukundo vise ndumwe nawe atagwafise ntaho vyoherera vyoguma biri mu nduru gusa. Nko ufata ingingo yo kuvayo maze kuvayo tironderera akazi ubu muri ni sawa ndashima Imana ubu nibo umwana wanje nacamburana nanje mba nkeneye tuvuze tukwisiga ndaturunka kandi fisa amahoro nta bintu byo kuntera umudugararo mwijoro ngo mvuga ngo ndatashe ngo uno munsi ndakubitwa canke ngo uno munsi ndagiye nshikira mu nduru oya ubu ndidegembya ameze neza umwana wanje aramahoro
ego Intahe yanje akaba ariyo. mbe ubu unye nti umugabo mumaze kuvana mumaze kuvaye ntigeze agira n'iciyumviro cyo kukurondera canke agutelefone canke akwandikira yo yarandondera cane yarandondera cyane kuko jewe imbere yo kumva ruguru famille yabanje kunyakira ino kubera famille yanje yarize ibintu byanje ibintu naciyemwo ni kuvuga baratelefonye barambwiye ati wewe rero ntushikire ku kazi ntuzushikira ku kazi banza uze uruhuke wibagira ibintu waraciyemwo hama nyine wumve kuri alaise yo gukora akazi hamutangura akazi kuko ntuwova mu rugo ngo ushikire mu bintu by'akazi utarabanza kwibagiza ibibazo waciyemwe niko guca amanuka ibujumbura shikira muri famille vraiment yamfashe neza iranyakira neza nyine ibasi iramfasha kuzimanganya igikomeye nagize yego hama ico gihe umuhungu yakomeje guperereza iyondi twari twaramuhishije mu nyuma yaramanutse asanga muri famille kubera famille yanje yaraza ahantu iba mu Kibenga araza ico gihe mbona nyine arashitse ko giturumbuka ntabizi ntazi n'ingene yamenye ahantu ndi araza arambwira ngo jewe n'ukuri ngo nje gusaba imbabazi ibintu nk'ivyo vraiment yarandonde igihe kitari gito ashaka gusaba imbabazi jewe vraiment nayo numva ko kumubabarira kuvuga ngo ndasubiye mu rugo gwiwona n'isa nto bishobora kumubwira ngo ndagarutse amaze kuza ndamwakira vraiment na famille yanje iramwakira ico gihe aransaba ngo ushaka kuza tukaganira ndagenda turaganira arambwira ngo nshaka ko dusubirana ngo mbabari ibintu byose byarabaye ngo nimba aramande munca ngo jewe ndayatange ibintu nk'ibyo ndamubwira ni jewe nta mande ndaguca ti wewe genda utahe uba amahoro ninumva ko mu mutima wanje ngomba kugaruka canke numva ko ngomba no kubabarira nzogaruka Mungu niko yaciye atuza arasubira ruguru maze gusubira ruguru aguma nyene yibaza yuko nzosubirayo aguma yumva umengo nyene umugore wanje azogaruka aguma yiremesha uko nyene akaguma ndondera ku matelefone aca hirya no hino aca ku bantu ababwira ngo mumbwirire Ines ambabarire kubera je haragira igihe na telefone yiwe nayitaba agaca nko ku bantu b'abagenzi banje canke b'abagenzi biwe akabatuma ati mubwire Ines ambabarire basi ambabarire amahigwe ya nyuma jewe vraiment no kuri na nisaha nukuri vraiment sikuvuga ngo naramwase vyatari oya ikintu cyo kuvuga ngo ndamubabariye gusubira mu rugo gwiyo twongere tukubane no ico kintu nigishobora gukunda na nisaha nigishobora gukunda ko n'ibintu namaze kwishiramo ingingo nafashe idahinduka eske umwana byarashitse arakubaza papa je umwana wanje basi namusize ari muto namusize ari umwana ataramenya kuvuga yari umwana w'umwaka n'igice yari umwana muto cyane kandi arazi se wiwe n'ubu bari kumwe araja kumuraba n'ubu bari kumwe atari ubu batanguye gukura wase imyaka 3 akahamagara mama canke agahamagara papa je namusize ari muto ivyo bintu nk'ivyo ntari kumuraba baramaze kumunzanira ino ibujumbura rimwe gusa ndimirije kuja kumuraba kwa ndamukumbuye uzobitaho umwana wawe nzomwitaho cyane kandi birenze kuko nta wundi muntu mararonderera atariwe Intahe ni Ntahe yubaka ni nayo yofasha umuntu wese w'umumama canke w'umukobwa ariko arashuhira kubaka saho gutuma umwana kuja mu rugo saho gutuma umwana naho kwitondera ukabanza ukiga uwo muntu mugiye kubana niki hakuru kwanza ukanasenga ukabaza Imana kuko ari ibintu byinshi abakobwa dukunda kwitamwo tutazi tugashira Imana inyuma tukibega ko Imana ishobora kuduhitiramo kuko jewe ego vraiment sindi umusenzi watari ariko ikintu natahuye ni kimwe nuko nari nagiye kumugatari wisezerano ryanje kuko nani isanda shako ndashabona ibimenyetso vyerekana yuko umugabo wanje atari wise umugabo nagiye ko atari basi ntiyari wisezerano ryanje rero hari igihe abakobwa twitaho ingene dukundanye n'uwo muntu ukitaho urukundo mukunda ukibegera yuko Imana iriho ushobora kuyibaza eske Imana uyu muntu n'uwanje koko ugahitamwo kuja kubaka utabajije Imana utasenze basi ngo mfate n'imisi ngaho usenge ubaze Imana kugira urabe ko ibintu giyemwe bizogenda neza rero abakobwa bakino gihe basi ntibavyitaho cyane bitaho gusenga cyo nabanura abagenzi banje b'abakobwa
nukuri gikuru cambere mushimba Imana imbere ego apana kwihutira kubaka biragoye guys biragoye cyane ni ikintu cambere nukugereka ibuye kurindi bugi wavuze ngo nukugereka ibuye kurindi ntiyabeshe ni ikintu cambere kigoye kandi gisaba kugira iki kwihangana udafise kwihangana guys ntushobora kubaka n'imisi ngahe udafise kwihangana muri wewe ni kuvuga rero abakobwa bakino gihe cambere kimwe mwose ngo Imana icya kabiri mukumvira impanuro z'abavyeyi banyu kuko nejo wundi ukazomenya yuko wasi impanuro z'umuvyeyi wawe menya yuko utegerezwa guhura n'ibibazo mu nyuma izo ngaruka mu nyuma ziraza ukazibona kuko je urumva ko ibintu nahuye navyo nasi impanuro za mama nasi impanuro z'umuvyeyi ariko urabona ko fend off za mpanuro yampa narabibonye mu nyuma yuko ivyo yambwira byose byari ibyo rero hakuru umvira Imana usenge hama ikindi naco wumvira impanuro z'umuvyeyi wawe kuko umuvyeyi wawe guys ntabakwanka kwera kuko abagukunda bayarakuteye igise abazi basi urukundo abagukunda rubari rwinshi rero hakuru wo kumvira umuvyeyi ukongera ugasenga Imana ukabaza Imana eske ibintu ngiye ninjiramo nibyo sinihenze hama ibintu bikatubega ikabana gutora umuntu kuko sikuvuga je ko naciye mu ivyo bibazo sikuvuga yuko hariho ingo zitubatse neza ziriho kandi zubatse neza kandi urugo ruryoshe ni juru rito ariko urugo rubi nukuzimu kwa mbere umva kubisha rero hari ingo zubatse neza hariho nizubatse nabi kandi nongera ndemesha abamama bubatse bari mu ngorane ndabaremesha Imana iriho mukomeze gusenga Imana ibyanyu Imana irabibona ntiyabibagiye kuko ndabizi n'ivyo biragoye kandi icambere kimwe mukomeze kwihangana cyane kuko nyine ibintu vy'ingo ndabizi biragoye rero bisaba kwihangana abamama bubatse bari mu ngorane badahuza n'abagabo babo cambere kimwe mugwize gusenga kandi mushira imbere kwihangana. Merci beaucoup. So reka dutere tunarangiza ntidovituna barambira Intahe yubaka umuntu wese ariko aja mu bigero. So ya Lirin Carlene Alu comme d'habitude Miss Marcel Gwami Miss Marcel Nyana so ciao ciao.